nyibutsa ugishika kuri stage kintu wagize cambere kuwa gatanu wa mbere. Okay, indirimbo yaranshatse. Warivye igitero ca gatatu icohereyeko. Nimekuchagua wewe uwe wangu wa maisha, wakufa na kuzikana, sijali mengi maneno watu wasemayo, yaliyopita sinwele, tujenge yanayokuja. Salut, c'est le France de Magic TV. Murakomeye Joe meze neza ni keke kiri hagatika kuri micro. Nkuko bisanzwe mbadikanye n'umuntu umwe babiri benshi nk'abara ahantu twicaye. Donc aujourd'hui ndi kumwe n'undi muntu umukobwa mwiza basha muratuguye. Malheureusement ko maba munyandikira mu commentaire ati noye muduhe numero sindabashobora. Mwiza aci ubwenge afise ingabire izubira kwiyunda vyivugira gute. Nisa. Siuri. Ndiko ndagutama nkokose tari uri. Oya navyo mbese. Umeze neza. Ego cyane nawe. Naje meze neza. Antuka ni mu muti tesa. Okay. Igira abakunzi ba Magic TV rero ubibwira uriwe. Okay. Bon, nitwa Kelly Eshimana. Abantu benshi ngakabanze nka Kelly. Kakeli entre tayo mu kakela arakunda gutwenga. Je mukora nguma ntwenga si jewe sanwe ngwana warayigwaye. Michaye ibintu ntazi. Sisubira. Oya yo woreka. Kelly Eshimana pourquoi ka? Okay, Pourquoi Pachi? Oh. Ka yajuko nyene. En fait, sinigeze niyumvira yajuko nyene ndikane ko ngira Facebook. Genre, c'était ma première fois qu'on crée compte sur Facebook. Hama, chamuga, fani te gute Kelly, ndavuga sinashaka Kelly Eshimana jari kireke. Chamuga reka ngire ka Kelly cyangwa kegira ka Kelly. Uko nyine kandi sinarinda bizira ko byofata ka Kelly. Kera week tikakeli kakeli. Sasa rero kakeli akora ibiki? No muririmbyi umukobwa akunda kuririmba akora muri Ingo Club. Yeah. Ari muri Ingo Live Band. Yatangiye kuririmba ryari rero sasa ibintu byo kuririmba ibintu byo kumenya ko aririmba kuko atibagije ko aririmba nka keke nka jewe basi agira ubwoba. Bon, natangiye kuririmba kuva kera kuva nkivuga ndi mu nda ya mama naririmba. Ego kuva Imana iri kirandema yashize nk'ingabire yo kuririmba. Ya ikirasha mu nda kwa mama naraje muririmbira ndi mu nda mbwa navyo yumva. Hama ndavuka Ndakwaza akaririmbo waririmbiye mu nda ukambwira. Akaririmbo waririmbiye mu nda? nawe ndirimba ko nshaka kwigumirayo. Okay. Yeah, hama ndakura hama ncanangura kuririmba muri Sunday school nari sinakicenda. Yes. Gushikubu? Yeah. Gushikubu aririmba. Byumvikana yuko Sunday school byumvikana ko akijijwe. Ego. Asengahe? New beginnings. New beginnings, chorale na Ingo Live Band. Bimeze gute ibyo bintu? Okay, actually sindi muri chorale. Waraguye she? Oya. Bon, kuva muri chorale sikugwa. Muga sindi muri chorale ubu. Byagenze gute kugira ubeye Jean? Nivyo bindi bavuga nihinyisho basi. Bindi bavuga yuko urgiyeyo ucuzibira abandi bica vyahingene bavyizera. Baraguhagaritse cyangwa kwandika ikete ati Kelly kugaruka muri chorale bibi. Oya nta kete banyandiki gusa ni kubera mu Burundi twamaze twakuze dufise ibintu byuko tutakira ibintu bimwe twamaze gukura yuko duse yumva ibi bitabaye uko ni bibuku dukumva abantu twese twakwira ibintu cyo kimwe. Niyo mpamvu rero nta kemwe chorale. Yeah. Okay. Kelly aragize annonce aravuga ati jewe mu muryango ati ngomba ngende kuririmba. Famille yavyakiriye gute? Ngomba ndirimbe karaoke, I mean karaoke. Oh, bon, karaoke nacho yigeze batwara narababwiye ko nshaka gukora karaoke. Hama bien sûr bari babitsika ibintu by'ijoro narababwiye turataha amasa, nzoza ndataha amasa. Hama bavuga okay, ni bon, lance-toi. Yeah. Barakureka baragushigikira bien utashi ukadodora kugururira. Yego.
heureusement hama muri famille bapana muri famille mu bagenzi bawe nta bagenzi bagukritika kubera ko agiye kuririmba karaoke kubera iki ibi n'ibi ariko ntibigera babimbwira jewe mugabo comme si jewe namaze kumva muri jewe ko ndi sûr y'ivyo nshaka gukora narabandanije inzira nari ndimo mbega winjiye ryari muri 2019 muri août niho hantu wafashe ingingo Jean oya waramaze kuja muri musique waramaze kugendayo ok action ntivyakunze yuko agira arayisisa ngo yitahana ndiye 25 millions ubu nyine yagaruka dushasubira yayo kandi azuca nzanira ko makeyi adushangurira ifana sawa merci beaucoup kirakoze ikaze ifana ndayire nicaye ngira nizihe difficulté uhura nazo izi difficulté uhura nazo muri ukora mu kazi ka ukora ok que en fait muri karaoke difficulté mura nazo novuga ko nuko abantu bamaze kukumpa face na fise bamaze kuma image nagira en fait atanuko ndiko ndimvira no kuyigira urumva baramaze kunyumvira ukundi kuntu akoga kenshi amakaraoke turahura n'izo ngorane bakatwimvira ko tutari kubera ngo kuba wambaye Jean canke ivyo ugira uri kuri scène urumva kaca bagujuja akavuga uyu yameze uko uyameze uko uyaroroshe bya ibiki nibiki umva ari facile kwa ibintu byinshi baka kudefinisa uko utari nizo difficulté novuga ko mpura nazo muri karaoke ungiye ati uyunya ari facile Jean kumve ngo uri facile à aborder ni yaguhamagara uca witaba uramaze guhura n'umuntu Jean uri mu kuririmba akaguhamagara hama kumva ariko akubwira ntaho bihuriye nizo basi ndimo gutuma inzoga kwa ari mu kabare cyangwa akubwira ikindi kintu c'indirimbo kumva aho kubwira ibindi bintu biri oh nivyo kazi ego biramaze gushika vyama vyashitse uririmba karaoke uri umukobwa bitegerezwa kugushikira yeah wifata gute ganshuti yanje hari abandi bakobwa bariko bavyumva je nibo shaka wifata gute okay jewe sindabifata nabi Jean mvuge ngo ndabishure nabi canke iki ariko ndamenye ngende ndabitwaramwo bariko barabimbwira ndabarika bagahetsa bahejeje nkabava impande nkagenda guys ntivyoroshe urumva biraremereye gose shaka umbwiriro urugendo rwawe gushika kwanza muri ingo kugira ushikeyo Jean winjiyeyo gute byakugendeye gute ok kugira ninjire muri ingo avant narimba muri chorale hama après ndaja muri prix musique bisigura ko chorale nace ndayihagarika hama barandondera muri ingo live band ati turashaka umukobwa hawa ndaga ok kwa sinavyumva Jean ikintu cyo kurimba karaoke sinagitahura sinari Jean mvuge gute sinatahi joro nitebwiye kiza no mu mutwe wawe ko kizoshika oya sinari umva sinigera niyemvera neza ko nzorimba karaoke sinigera ndavyumva ngo keni ngo ndari oya sinigera ndavyumvira vraiment ariko nyene bacara mu magara ndavuga quand même reka ndaciyumvire ko ndafata umwanya ndiyumvira ndavuga none est-ce que bya vrai tarande nzoguma ndaryamitswe nyene hama chamga ukerekana ilance hama chandemera ndagenda ndatonda ama repetition ya hama caragenda gushikubure mbe uramaze kumva ukumbuye kuririmba muri église biramaze gushika kumva ukumbuye kuririmba justement nk'ubu yongeye gusenga Jean yongeye gusenga haza tuba tuko turagira worship ya ndumva ko ndabikumbuye quand même urumva muri entourage bavuga ko kera meze uko urakumbura kuririmba muri ntoze muri église mfite byantwaye umutwe twa ndiyumvira Jean ngene umuntu abari kwikorera akazi kiwiwe aba yumva shaka no kuri muri église muga kubera ibintu tubayemo ugasanga ntibikunda birababaje okay tubireka ariko ntaje kunda ndazize ko kuzaririmba muri église kandi ego hariho plan office cyane icizere keri gusanzwe oya byose plan icizere zose biri haki ndi sûre et certaine ko bizokunda one day harashika mu mutwe kumva ko yakahawoke ko noheba ubu ntabyo niyumvira twibaze ko bitagira twe hama mbwira karaoke kuri keri niki karaoke ok karaoke ni muziki ni live music uvuze karaoke uvuze live music genre abari mwivyuma vyose abaririmbyi voilà bako bararirimba iyo niyo karaoke ikindi naco
Bon, karaoke, ni musique en fait. Yeah. kubera iki Kelly agira aririmba muri karaoke kubera iki nika kintu bashaka gutanga ni kintu agiye nko kuri stage bashaka guha ikido public Ah. Ay. Wisanzwe ngiye kuririmba karaoke haji imbere umusaza mbange mvuga ati ngiye ku kazi hama ntangoye kuririmba mvuga ati reka ntange le meilleur y'ibyo mfise kugira ndyohera abantu ababa baje amatwi yabaryoherwe quand même no kumviriza relaxer ibintu byabamaze mu indwi yose biruka bihere quand même wala bariko baha umunezero umugenderera baha umunezero kandi hama karaoke Kelly iramutunga bon ego quand même kuduta oya sinkunda duta quand même nakazi nkora kandi karamfasha ego nk'ikintu mba nkene ndakironka hasi ya karaoke nawe nyene urabibona vraiment atira kandi namwe murabibona antuka usa neza nane nakubwiye nakubwiye usa neza urakoze nazorambwiye Nabwo abantu bumva nakubwiye batumva urumva ndabikubwiye nabo ego nivyo ndavyose urakoze okay akaririmbo kamwe ukunda kuririmba cyangwa ukunda kwa akarimbo ukunda basi akarimbo ko ndakunda shikuze rega abantu baragoye ntibizera akarimbo ngunda kandi akayimbe kubera ko maze imisi ndi muri mvuge gute urukundo rumaze imisi runyaspira rero sigaye ngunda kuririmba indirimbo z'urukundo yeah okay nakayimbo kari mu Giswahili ariko ntaco turakumviriza kandi abantu benshi ndaza ko bakazi muramfasha kuririmba ndagufasha je nawe ufite iribi oya naribi nta muntu afite iribi oya n'umunebwe wo kuri travail voilà okay twagi nimekuchagua wewe uwe wangu wa maisha wakufa na kuzikana sitali mengi maneno watu wasemayo yaliyopita sinwele tujenge yanayokuja urukundo nyene ruramwinspira vraiment ninde muntu akwanspira wewe akwanspira kuva mu buto bwawe uririmba ninde bon novuga ko abakobwa bose baranyaspira ego kora kera nkiri muto nakunda kumviriza du Beyoncé Whitney Houston Whitney Houston ari mukungwa Maria Carey ego abakobwa bose baririmba baranyaspira voilà ngira iyo uri kurategura indirimbo ya ugomba genre ni répétition ugomba ugire indirimbo uyisubiramo kangahe bigenda gute genre ariko uravuza gitari Kelly wavuye muri note Kelly cyane ishika ugenda direct bon nibigera bishikira kuva muri note ego hama kugira afata indirimbo bimfata umwanya muto Ibrahim umwanya muto cyane ya umwanya muto cyane kubera ufite ikintu ukunda usanga uri kuragifatira umwanya ya uvuga ati nigeza kuyimenya ya sio tari nk'indirimbo nkunda hoho ndapfa indirimbo nkunda ngira no mu musegonda ndayimenya duku ntibingora kumenya indirimbo ntazi ibyo bisigura iki Ingabire voilà niyo mpamvu adateba hama twarabonye indirimbo ya ingo live band yose tinagongana si eski Kelly muri ingo bamuje gusoha indirimbo yiwiwe birabujijwe bibeze gute oya ntibibujijwe kweri ka indirimbo ya Kelly hari kandi afite ijwi okay yandika kwera ubunege ya ubunege nibwo mvise vraiment sinovuga ngo nibindi bintu n'ubunebwe kubera ko sha ndabikunda kandi sindiyumvira kwilansa mbwe oya bon ubu ndavyiyumvira mvuze avant sinavyiyumvira parce que nari wa muntu naguma ni concentra muri karaoke par contre ubu navuze ko 2021 ngene kwilansa muri carrière solo bimatanye vyose ubikora ya vyose ukuri ubunebwe ubihebe vraiment ubunebwe mbasha mu musengere gahigiye ubunebwe bukumatako ibaze bon bibasha ikindi niki kiba kugira ikintu arimo gukurikirana navuga ko abantu bankunda muje kuri Instagram
mwandike Kakeli mu following muri bashikoskos gose nshanda bazana ikintu gishushe nuko bavuga ariko je pe kumuneka uzava bugoma jewe ni na jao Jume sanzwe n'umabone urabona utayishizeho 2020 gahe ushanda kwandika ati Kelly vraiment des abonnés kandi nta byinshi quand même 2020 nishobora guhera non nibikunda okay twizeye bashikaza ukeneye kubaza nica nyibutse kaza kukubaza wewe wumva mu mutwe nta kubajije si oya siniya ndakubaza kaza nibutse Jean mu bahungu nkabagikora n'abahungu gusa muri ngo live band ntago uhora ufise nta complexe nta masoni kora urafise amasoni niho navyumva bishitswe uvuga kaniyegeranye nifatuko oya kwa turamenyeranye kandi nkija muri ngo live band sinari umukoga jenyene twari babiri niyo mpamvu en fait naje mfata umwanya wo kubamenyera muri umwanya twari babiri ubu rero turamenyanye cane gose umengo turavukana nyibutsa ugishika kuri stage kintu wagize cambere kwa gatanu wa mbere okay indirimbo yaranshatse ari igitero ca gatatu icyohereye oya nyene uri kuraririmba naririmbye basi hariho parole yancize ya urazibagiye erim kwara amasoni kandi ntavyo narimenyereye mu gubu ni sawa birumvikana ndagushimire rero okay murakoze namwe mumukurikirane kandi mwibuka niyo message mutemuhaye nzoyimuha ndabashimire namwe mwadukurikiranye tubashimire gose yego cyane gose mwakoze kuturaba twizera ko misi zona yazanye YouTube yiwe agomba ashaka indirimbo ya mbere hamamuge s'abonner kuri Magic TV sinzi ikintu muriko murakora mu liking yo mu sharing yo mu ngene mu na comment voilà ndabakunda cyane ndabahaye urubizu rinini un gros bisou